ibintu bijanye n'ibibazo biri mu madini. Muri abaporo ingorane mufise nyamukuru nuko mudatandukanya ibintu bibiri. Ingorane nyamukuru mufise nuko mudatandukanya ibintu bibiri: ibintu vy'Imana n'ibintu vy'abantu. Kandi muri Bibiliya mwama mubisoma ati ibyo kwa Sezari muhe Sezari, iby'Imana muhe Imana. Ibyo bintu mwama mubisoma kenshi, ariko ibyo nyene nibyo mukoramwo amakosa, kuko ntimushobora gutandukanya. Harya Imana ari yabahaye yari ibizi, babivuga muri Bibiliya bari babizi ko ari ingorane, mugabo mwebwe niho mwaguye, niho muriko muragwa, niho muriko murihendera. Kandi mubisoma iminsi yose. Nabo muri n'Abayisilamu nico kimwe, nabone birabaraba. Mwebwe muri Bibiliya bari barabonye yuko iby'Imana bidacangwa n'ivy'abantu, sibyo? None Imana iti reka ndabitandukanye. Mwebwe hano ku isi ngoya mwongera murabifatanya. Raba ikiriko kiravamo: indyane, imyuka mibi, amajambo mabi, kugeza n'aho abantu bicana. Ejo bundi narahantu mu ntara imwe barafatana pe, ariko wa gatandatu bamwe bati ntimwinjira, abandi bati turinjira. Ngizi ngumu, ngizi inkoni, abapolisi bajamwo kugira ngo babatandukanye. Wapi? Bati nimudukubite, na Yesu yarazikubiswe naco yabaye. None ngira ngo Yesu yishwe n'inkoni eka, kandi bayivuga babizi. Ati nimushake mukubite ntacyo tuba. Ati zirahora, twongeye tubandanye akaduruvayo kacu. Ariko ibyo bikaba nk'iryo sengero bariko bararwanira, bamwe ngo ntibinjiremo, abandi ngo binjiremo. Bivuga iki? Bivuga ko baba barimwo indani babuza abandi kwinjira, baba n'abari hanze bose ntacyo bumvamo, nta mukristu arimwo. Kubera iki? Abubatse, ndababwire, abubatse ikiriziya, naho woba waratanze 100% by'ukubaka eglize, umaze kuvuga yuko iyo eglize uyihaye Imana, ihindutse ihema y'Imana, wewe ntacyo ugaruka kuyironderako. Muriko murabyumvaga yewe? Iki mwebwe abapastori muracihenda ko cyane. Yaba uwaterereye ifaranga rimwe kugira ngo eglize yubakwe, yaba uwatereye amahere 99% kugira ngo eglize yubakwe, mumaze kuyihereza Imana ikaba eglize y'Imana, ikaba ihema y'Imana, mwebwe mwese muri cyo kimwe imbere y'Imana. Muriko murakurikira? Ndiko ndabivuga n'inguvu nyinshi kugira ngo muvyumve. Muriko murapfa ubusa ibintu bitabaraba na gato. Noneho mukaza kunaniza ubutegetsi, mukananiza igipolisi, mukananiza umushikiranganje abijejwe, mukananiza abandi, mukananiza umukuru w'igihugu, kubera ko muriko murapfa ibitari byanyu. Nimwibaze, mwebwe muza gukubitana imikuki mupfa ibintu by'Imana. Iyo eglize mwamaze kuyihindura ihema y'Imana, none mwebwe mushaka kwirukana Imana, ko mugarutse ngo muyipfe, ngo iyi ni yanje yindi ni yiwanje. Mushaka kwirukana Imana. Murumva ibintu mukora? Mwayihaye Imana, no murashaka kugira ngo garukana, uyo ni yiwanje. None yaba n'umusigiti nico kimwe.
ati twe twarubatse umusigiti, jewe natanze amahera menshi, ati umusigiti rero nuwanje nije ndawutegeka. Wamaze kuwuhereza Muhammad n'Imana, wapi bagenzi bapasitori, kuko ivyo ntibikora abantu bato bato, bikora mwebwe ndongozi z'abandi. Wewe nimba wumva yuko ikirizi isengero wahaye Imana ngo igire ihema, wowe ugashaka kuyomoramwo, wowe urafise amahoro mu mutima? Wowe urashobora no kwigisha abandi? Ubaha iki? Ntacyo ufise ubaha, ntacyo ufise ubahereza. Murubahuka abapastori bamwe murubahuka pe. Muri Bibiliya haranditse yuko icicumi ari ic'Imana, nkuko byanditse muri constitution. Muri Bibiliya biranditse yuko icicumi ari ic'Imana, kugira ngo icicumi gutunganye ibikorwa byo mu ihema. Kandi kirya c'icumi kubera ko byanditse muri Bibiliya ni direct ku Mana, Imana irabizi. None wewe uriyambitse ikoti sawa n'ishati riteye ipasi sawa n'ikirato gisize neza utoraba, uragiye hariya mu kiriziya iwanyu ngo icicumi mpa. Wewe nukuri sinavuga ko zisakrirego, buko zikosa ritigeze ribaho, n'Imana itazokubabarira, kuko kijya c'icumi icyategura icyaringaniza ibikorwa mu ihema ry'Imana. None wuvuze uti mpereza kugira ngo ushire ku iposhe, donc wirukanye Imana, nayo Imana izokwirukako. Nimba utarubize niko bizogenda. Uko muriko muratabagurana kwikiriziya mwahaye Imana, mushaka kugira ngo mwongere muyirukane, kugira ngo umwe yigarurire undi yigarurire, namwe Imana izobavuma, izobomora. None zobavuma. Muze mwitonda mu bintu yemwe, muze mwongera mwiyumvire, mwebwe murongoye abandi, muze mwongera mwiyumvire imbere yuko ibintu bijanye n'Imana mubijamo, mubanze kwiyumvira. Ibyo bintu bya kiriziya mwebwe muriko murapfa, bimwe by'icicumi c'Imana, kubera ko muriko murabipfa mubihinduye ibintu by'abantu. Ntumva ko Imana mwayoboye, mwigabanganire ibintu by'abantu. Kiriziya y'Imana mwahaye Imana murayihinduye, mufashe ingingo ati iyi tuyigabangane, dini iwacu. Imana murayoboye, nawe ukajaho ukaja imbere y'abakristo ngura umuntu uri satani, ugenda utabizi uri satani. Gukora ku c'icumi, jewe sindi umupastori, ndabivuga nk'umusivili, umunyepolitike, kugeza aho bikwega induru mu butegetsi, kugira aho ubutegetsi bugira ingorane kubera mwebwe